Ishyirahamwe mpuzamahanga riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch rifite impungenge ko gukandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bishobora gukomeza muri iki gihugu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilikaneza. Human Rights Watch ayandi mashirahamwe mpuzamakungu ahanira agateka kazina muntu n'akamenyesha amakuru co kimwe n'abahinga bakorera ku bibazo vy'u Burundi n'akarere basavye perezida mushasha imbere yuko arahira kwita ku kintu kimwe kibaraje ishinga kwihutira kurekura abafungiwe ivyumviro vya politike n'amenyesha amakuru hamwe n'abahanira agateka ka kiremwa muntu. Yamara inyuma y'indwi imwe yonyene perezida amaze kurahira basa n'abacitse intege, bavuga ko hanini babitewe n'uko barenga Yome Bunyoni yagizwe umushikanganje wa mbere w'igihugu. Louis Maja serukira umuryango Human Rights Watch muri Afrika yo hagati avuga ko ari ubutumwa bukomeye mu gisata c'agateka kazina muntu. Pour nous à Human Rights Watch, le fait que M. Bunyoni ait été choisi comme Premier ministre, c'est un très mauvais signe. M. Bunyoni, il a été sanctionné par les États-Unis en 2015. En 2015, nous à Human Rights Watch, avec plusieurs muri Human Rights Watch kubona umushinga ntahe Bunyoni yatowe nk'umushikanganje wa mbere n'ikimenyetso kiri rwose. Mu 2015 yarafatiwe ibihano na Amerika. Uwo mwaka nyene twebwe muri Human Rights Watch n'abandi bashakashatsi twatohoje kwiyongera kwihamwa n'amabi yakorewe abikekwa canke abagwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ayo mabi ahanini yakorwa n'abajejwe umutekano n'urwaruka rwa CNDD-FDD imbonerakure. Ico gihe Bunyoni yari minisitiri w'umutekano akaba n'umukuru w'igipolisi. Bisigura ku bwa Human Rights Watch kuko kwiyongera kwihamwa wari kwisonga y'imikorere yako yari Bunyoni. M. Bunyoni, il était à la tête de le système qui était responsable pour cette répression. Niko bwana Maje yabwijwe rya Amerika mu kiganiro cihariye. Mu ijambo yashikirije abarundi n'amakungu Musa ashikira amabanga, President Evariste Ndayishimiye yaramaze kwishura bimwe mu bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu harimo Human Rights Watch. Yabisiguriye ko Burundi butigishwa ibijanye no kubahiriza agateka ka kiremwa muntu. Kandi wagendeye kuva kera kiri no mu mico n'imigenzo y'ikirundi. Iyumvire muko twigeza ko barasaba abarundi agateka kazina muntu mu gihe tuzi yuko iwabo hari ubwicanyi bwinshi ndetse hari n'abiyadukiza bakarasa ugwaruka mu mashuri yabo. Mu gihe iwabo abantu barongorana n'ibikoko, mu gihe iwabo abasangiye ibitsina bubakana canke mbere n'abavukana bakabirana. Iwacu naho murabizi ko twakuze kizira no kwica umutereranyi ngo umuvyeyi yocika amabere. Nagishiki nagisaza mu Burundi, nagishiki nagisaza carazira ko bubakana kuko bovyara amacugane. Nimwiyumvire aho hari umuntu agusaba ubutungane iwabo birirwa baricira abantu mu bitaro ngo bariko baborohereza gupfa bakababaye, bakabigira abana mu menshi, bagakorora imbanyi atacamira. Kandi muzi ko kuva kera narindi mu Burundi uwishe umuntu yambaye igicibwa mu kibano no mu gihugu. Gukorora indaho murazi yuko cari igicumuro kisagirireko. Ivyo turabizi ntituvyigishwa. Ariko amakenga ya Maje ntahera. Pour nous, c'est un indicateur que le nouveau gouvernement de le président actuel vyerekana ko leta nshasha ya Perezida Evariste Ndayishimiye ihakwa kubandanya na gahunda yo gukandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi yashinzwe na Pierre Nkurunziza. Umukuru w'igihugu wahamagarira abafite ivyo banenga bose kubanza kurindira bakanenga ibikorwa bamaze kubona, akanashimangira ko atawukwiye gusuzugura igihugu ciwe. Novuga nti abari inyuma y'urugo nibatureke tubake Burundi mu gusimbataza intwari bibereye no gukingira agateka kazina muntu dufatiye ku ndero, imico n'akaranga vyaraze igihugu cacu. Intwari bibereye ihera mu gushinga leta mbere. Leta mbere nayo ikaba ihera kuri Sebarundi akunda abana b'igihugu bose, amenya ikibiriza n'ikibaraza bakamwubaha bakongera bakamusonera. Gushinga iyo leta mbere rero nico nje gukora nk'uko ibwirizwa shingiro ribintegereza, kandi ndemeza neza ko ndi kumwe n'Imana byose nzobishobora. Ntimugire ubwoba, ndazirindindiriye. Nje gutsimbataza koko intare yo kwikukira mu Burundi, ukwishyira no kwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo. Ivyo ntagira amakungu azokwirwa n'abiyisaba nk'uko babimenyereye mu kutwigezako, kuko niwo mwitwarariko wanje. Nihabakira abagari Burundi ibizigizigi n'ibihere, hariho umugani abarundi bazi kandi baciye wabiregarega bigumye n'urya nyene. Mu myaka 5 ishize imigenderanire yarunyutse hagati y'u Burundi n'amakungu kubera bamwe mu bategetsi b'ico gihugu bagirijwe uguhohotera agateka kazina muntu.
amatohoza yuguruwe na sentare mpanavyaha CPI yatumye Burundi buyisokoramwo kiba igihugu ca mbere kw'isi kiyikuyemwo. Ntibwagarukirije aho bwanubwa igisata ca ONU kijejwe ateka kazina muntu bwagiriza abahinga batohoza ku vyaha vyoba vyarakozwe gukorana n'abashaka gutembagaza ubutegetsi. Umushikiranganji wa mbere w'u Burundi ari ku rutonde rw'abategetsi 12 b'abarundi bafatiwe ibihano na Amerika n'ubumwe bwa Buraya. Abenshi muri bo ni intwazangabo zo ku rwego rwo hejuru mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Tugume mu Burundi, intara ya Mwaro ifite ikibazo cy'ibitaro n'abaganga bo mu rwego rwo hejuru, abadogiteri. Siho honyine gusa muri iki gihugu cy'u Burundi. Bisaba abanyagihugu urugendo rurerure cyane kugira ngo bagere ku bitaro bikuru. Bafite byinshi rero basaba leta. Ni inkuru ya radiyo Ijwi rya Amerika yafatagije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda. Mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi, abanyagihugu bakomoka mu migambwe itandukanye cyo kimwe n'abajejwe intwaro baremeza ko babanye neza, naho badahakana ko mu gihe cyo kwiyamamaza hakunze kuba imishamirano mu badasangiye imigambwe na cane cane hagati ya CNDD-FDD na CNL. Uno wo mu mugambwe CNDD-FDD amenyesha ko abo bakirangwa n'indyane atari abanyapolitike babushitse. Twebwe ngaho iwacu mu ntara ya Cibitoke mvuze aho mperereye byo ata kibazo gihari, naho tutari mu migambwe imwe mugabo usanga dufise byinshi duhurirako, nta kibazo kabisa, ibintu byose bimeze neza kandi nko mu mategeko uko bisanzwe bigenda. Mukene no bavuga ngo utsinze ngo ntibatsindaho, twebwe twaratsinze nka CNDD-FDD mugabo twebwe nabo mu yindi migambwe dukorana neza cyane, ukuri kwamye nta kibazo. Nuko gusa umuntu adasangiye uwundi byiyumviro, igihambaye nuko twese tuba dufise intetse imwe aribwo Burundi bwacu. By'ukuri nuko twese twokwigenza nk'abantu b'abarundi bijunga n'ijambo. Uburundi ni impetso y'abarundi bose n'abarundi kazi, eka mbere n'abanyamahanga bose tubana neza wanja wangura. Eka no muri senere baremeza ko ubu vyifashe neza gusumba igihe bariko bariyamamaza. Ati naho atamwongo buri sato kiretse idahizwe, aremeza ko ubu intara yabitekanye. Mu bisanzwe muri kino gihe dusa nk'ababanye neza kuko nta ngorane zihari, kuko igihe c'amatora gusa mu miyamamazo niho twabona ko mengo twasa nk'abashamiranye, ariko kuvaho amatora ashushe nk'ayaherera icyuka ni cyiza, imigambwe nta ngorane ziriko ziraba cane cane, kuko ubu abantu bose turabona ko tubanye neza. Nta bisanzwe nuko ngira ngo nk'ico kwaduka mu nyuma, ariko turabona ko bari sawa. Nkuko nabivuze ati nk'iki cyo kwaduka mu nyuma, ariko ubu muri uyu mwanya muri kino gihe vyogumuko vyoba vyiza gusumba, kiretse gusa vyo kwaduka mu nyuma, ariko ubu nta ngorane ntoya zihari kuko turabanye neza. Urongoye zone ya Cibitoke imwe mu zigize komine Rugombo, Hakizimana Onesphore aremeza ko icuka hagati y'abanyamigambwe ari ciza kuva amatora arangiye. Iyo hagize agatirigana naho amenyesha ko baheza bagasukamwe mabisi. Mu Cibitoke nibaza kuva imigambwe itangura no kwiyamamaza twamye hafi dusukamwe mabisi mu manuro bahama baduha, twama twebwe nyene tuzishira mu ngiro. Rero n'ubu bagize agacamwo azibana nzida kubitana amahembe, ariko twama hafi yabo. Nibaza ko ata ngorane nimwe zihari ngaha mu isegiteri ya Cibitoke. N'abahora bavuga ibibatandukanya ahubwo baranezerewe n'ijambo nyakubahwa Kizigenza yashoboye kuvuga ku iradiyo ko bazotwarira abarundi bose, kandi bose umve kumwe, bose ubu baratekanye ku majambo meza yavuze kandi bayaga neza. N'ubu nibaza ko bari kukiba. Naho rero umutekano ari wose mu banyamigambwe aho mu ntara ya Cibitoke, hamwe mu zindi ntara siko vyifashe. Mu ntara ya Mwaro, ingoro y'umugambwe CNL yaraturiwe n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo kuri wa kabiri ku mutumba Buhogo, komine Nyabihanga, intara ya Mwaro. Abanywanyi b'uwo mugambwe nibo bashwa badutse baja kuzimya umuriro, bakaba bavyagiriza ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Bafatiye ko ku munsi Petero Nkurunziza yitaba Imana, igiti c'idarapo ry'umugambwe CNL cararanduwe n'izo mbonerakure nyene ku murango izuba riva, bakanabishikiriza umukuru w'umutumba wa Munago. Abanyagihugu b'umugambwe CNL
bamenyesha ko kuva amatora arangiye ata mahoro bafise mu mihana iwabo. Mu ntara ya Rumonge naho amakuru duhabwa na bamwe bo mu mugambwe SNL nuko batotezwa cane n'imbonerakure zibagiriza ko batatoye umugambwe CNDD FDD. Mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi hoho amakuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu baba muri iyo ntara nuko imbonerakure muri kino gihe ziguma zimenyesha ko zirindiriye ko Nkurunziza ashingurwa kugira zihana bo zivuga ko bazihemukiye mu matora aheze. Radio ijwi rya Amerika yagerageje kubaza abayobozi b'imbonerakure kuri ico kibazo ariko ntibitaba telefone zabo. Desire Tungimana, Kigali, ijwi rya Amerika. Duhere rero ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na Diane Ninahazwe. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yagenye umurundikazi Giovanni Biha mu kibanza c'icegera c'intumwa idasanzwe ya ONU muri Afrika y'Uburengero na Sahel. Madame Giovanni Biha yarasanzwe ari umuyobozi mu biro vy'umunyamabanga mukuru wa ONU birabi vy'iterambere. Imbere yaho yabaye icegera c'umunyamabanga mukuru ashinzwe iterambere mu gisata c'inama mpuzamakungu citaho iterambere n'ubutunzi bwa Afrika gifise icicaro ya Addis Abeba muri Ethiopia. Yakoreye kandi igisata ca ONU kijejwe iterambere PNUD mu mpfunyapfunyo ku cicaro caco gikuru kiri New York aha muri Amerika. Abakoranye nawe mu mwanya yamaze New York imbere yo kurungikwa na ONU mu bihugu bitandukanye babwije rya Amerika ko ari umukenyezi w'incabwenge bipfurije amahirwe masa mu mabanga yiwe mashasha. Giovanni Biha afise impamyabushobozi master mu Gifaransa mu vy'ubutunzi yavanye kuri kaminuza ya Illinois aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tukiri kuyavuga ijya nino ku isi, ibihugu vy'Ubufaransa, Ubudagi n'Ubutaliyano vyahamagariye amakungu kureka kwivanga mu matati ya Libya. Ivyo bihugu vyasavye kandi impande zishamiranye muri Libya guhagarika ingwano atakirinze gusabwa. Mu itangazo rusangi ivyo bihugu vyibukije amakungu ko ibihano vy'ibirwanisho akanama ka ONU kajeje umutekano kashiriho Libya bibwirizwa kubandanya vyubahirizwa. Kuva ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi butembagaje mu 2011, Libya iri mu ruhagarara rutavana ko rutegwa hanini no kutumvikana hagati ya leta y'ubumwe yashinzwe biciye mu masezerano yabonetse ahagarariwe na ONU n'uruhande rw'umumareshali yitwa Khalifa Haftar agenzura ubuseruko bw'ico gihugu. Urwo ruhande rwa Khalifa Haftar rushigikiwe n'ibihugu birimo Burusiya, Misiri na Emirates z'Abarabu biyunze, mu gihe ONU ku ruhande rwayo yemera ko igihugu kiramutswa Fayez al-Sarraj yahawe ubutegetsi biciye muri leta y'ubumwe. Kuyavuga ku mugabane wa Afrika kandi akanama ka ONU kajeje umutekano ku munsi wa mbere kazokwiga ku kibazo Ethiopia ifitaniye n'ibihugu vya Sudani na Misiri ku rugomero ico gihugu kiriko cubaka ku ruzi Nile. Inama yo kuwa mbere uza izoba hakoreshejwe video igashobora kuzokurikiranwa n'abavyifuza bose yasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha mwomenya ko Ethiopia yifuza ko urwo rugomero rwitiriwe Grand Barrage de la Renaissance rutangura gukora vuba, gutyo igategekanya ko mu ntango z'ukwezi kw'indwi itangura kubuzuza amazi. Ico gihugu kikavuga ko Sudani na Misiri vyemera canke vyareka iryo sango ari ntabanduka. Ni mu gihe ku ruhande rwa Sudani na Misiri ivyagirije vy'uko Ethiopia ishaka kugwigungana ku nyungu zayo bwite ari vyinshi. Ivyo bihugu bisanga urwo rugomero ruzogabanya cane amazi yo ku butaka bwavyo. ONU ihanura ko izo mpande zose ziganira. Umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe Antonio Guterres yavuze ko ishirahamwe aramutswa riniteze kuzozihuza. Aragizwe hirya nino ku isi tuyasozerere mu karere kuri kano gakuru keza ko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaraye yemeje ko ikiza ca Ebola cari kimaze iminsi carashinze imizi mu burasirazuba bw'ico gihugu caheze. Umukuru w'ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yakeje ico gihugu agisaba guca gishira inguvu mu kurwanya no gukumira ibindi biza bikigihanze birimo virusi ya corona na gasama. Ebola imaze gusinzikaza Kongo ku nshuro 10. Inshuro ya nyuma yemejwe guhera mu kwezi kwa munani mu 2018, aho abajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bemeza ko kuva ico gihe yahitanye abantu bababa 2,300. Umushikiranganje w'amagara y'abantu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje ko ico kiza caheze, yavuze ko bitoroshe kuri no nshuro kugituza kuko cibasiye uburere buvugwamwo imirwi y'abitwaje ibirwanisho.